umurundi wa mbere akubita hip hop ni jewe wa mbere kuko no mu myaka ibiri heze twaragize competition nabaye wa kabiri umuhungu yabaye wa mbere kumanura imistari umuhungu yabaye wa mbere yari yavuye muri Melbourne ebana bacambwira ngo wari kuba wa mbere ngo mugango twaravye urugendo yaje Gize none ibyo by'urugendo nabyo nyene muri competition murabiraho ntanko ugasanga jewe urabona je naho ba wanyandikira ururirimbo kambwira ati cyangwa ukambwira story ati jewe muhungu nakunze umukobwa meze kunuku none rabavyabaye candicara nkandika urabye nkijya ndirimbo ngo genda twaririmbanye na ATM JEFF haje nari twaduhebanye n'umukobwa uramaze gukomereka mu rukundo oya sinakomereze kuko aho ukomereza haba ikigoma uririmba hariha ururimbo uvuga ati ahakenewe umukobwa erega umuziki ni nka movie haragera aho uvuga ati ni acting ati ahantu hakenewe umukobwa none ahari kuje umukobwa nshenda shira umuhungu nyumva ntibiba biryoshe biryoshe kubera iki no umuhungu we ntiyoshobora gutamba bikamera ari umuhungu wakwambika ijipo bigakura ariko je singomba kunsazira ngaha nukuri abasore ico no bahanura bo ngaha tugire turondera amafaranga kubaka iwacu dutahe sha kuba muri abo batama gusazira ngaho byangira iki gusazira ngaha ni ngorane fashion ibigezweho erega tujana n'ibigezweho cyo gutabura impuzu ukamenya n'imbere yiri izo kera kuri basokuru bavuga ngo impuzu itabutse wateraho ikiraro tuzigura zitabuye kwase nka basokuru bacu borinda bazuka bagasanga mwambaye uko bacha badukubi bovuga tobana izo mpuzu zitore mutware kwa funda ashire kwikiraka byihuta tubahaye ikaze nshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu bica ku rubuga rwa Story Room TV aho muherereye hose kwisi ku migabane yose itandukanye igize isi abashobora kumva ururimi rw'ikirundi n'ururimi rw'ikinyarwanda n'ikinyamurenge turabahaye ikaze cyane jewe nitwa Felix ushobora kunyita Albert turi hano mu gisagara ca Adelaida ari nawo mugwa mukuru wino ntara ya Australia ya Majepfo aha twicaye rero ni kuri Adorable Home Care Community Center mukeneye kabisa ahantu ho mukorera imanza aha hantu hari hisare nini cyane nini pe kandi nziza nini yakira abantu bose abakeneye kuhakota ngo bahasengere abakeneye kuhakorera ama engagement ufise umwana afise urubanza rwa birthday kuko birthday hano nabonye zikunda guhimbazwa n'abana ariko abantu bakuze ntibakunda kuzihimbaza kubera iki Dave ku muntu akuze urumva aba bana babikuriyemwo bakuze babona babihimbaza so ku muntu akuze birakugora guca ufata umuryango wose ngo no musi ngo ni isabukuru yiwanje ngo duhi none byokunda ariko ku muntu akuze nkamwebwe mwaje muva hari kuri je byokunda ariko nandi ndiko ntera mvamwo muri ibyo by'ama birthday ego ariko mpamara abazungu no birthday umuntu w'imyaka 80 70 ama birthday bayahimbaza none bo babifitiye experience babikuriyemwo basi hano rero turashobora kuhakotesha abantu bakeneye gukota mushike kabisa mudushorere mu telefone CEO wa hano hantu yitwa Modeste muce mu telefona kuri izo namba mubona canke mwandike no kuri email nyene ko mubibona ngaho kuri screen mwoba muduteje imbere kandi Imana yo bibahezagirira basi uno munsi twakiye uno muntu ni ryambere ashitse kuri zino kamera zacu ni umuririmvyi ariko azamuka kandi ntibimeze nabi cyane ariko azamuka yitwa David BACOR David karibu cyane murakoze kuba mu nkaribishije ni ryambere ugeze hano mugabo ego kubera ikintu utari waratubonye kabisa tubura abantu tuganira ubuzima bwaha nubwo dukora umuziki rimwe na rimwe buragora buragora none uzohera kuwa mbere gushika kwa gatanu ukora
uba ufite umunsi umwe wo kuruhuka kubera kuwa mungu ku mugoroba utangura so urumva aho ni kuronderana. Ariko abaririmbyi mwe rero mukwiye kuturondera kugira ngo dufashanye kugenda turakora promotion niho usanga bigenze neza sibyo none. Ubu ibintu bimeze neza tuzoza turaronderana. Basi David karibu cyane hani wacu. Murakoze. Muraho rero. Turaha kabisa turashima. Abasaniro mukunda kuntangaza kuko sinzi impamvu ituma mwama muberewe igihe cyose. Nico gituma batwita abasani kuko uri umusani ni kwama watangaje abantu buri gihe cyose. Nikuvuga kimwe mu bisobanuro by'umusani ni kwama berewe. Niyo ndangamuntu y'umusani. Niyo karangamuntu y'umuntu yitwa ngo ndi umusani. Ndi umusani. None uwo umusani utabegwa cyangwa utazi gutera ipasi. Umva ni wa musani nyene bacaguma bavuga ngo rumu underground. Tumu underground. Ego. Turagushimiye cyane kuba watwitabye ubutumire bwacu kuri no munsi Dave. Komera. Wewe turakutukuze nk'umuririmvyi uririmba uri kurazamuka kuba twovugana si bibi? Si bibi. Kuba twokwiterera inkuru tukivugira ibintu vyubaka bishobora gufasha umuntu umwe canke babiri hari ico byo babitwaye se ntaco vyonona kabisa. Hanyuma ikindi David wo kundagera mu Burundi canke ufite abagenzi bahora bajayo sometimes hariya ni wacu baravuga ngo amaze arashobora ntibagira ibumbeho. Bagira ibumbeho abanyarwanda bavuga ngo ntibagira iwabo wa mbeho. Sivyo? Ego. So rero David kabone ntagiye mu Burundi umubwire kabisa ko dufise maison de passage shobora kwiberamwo igihe cyose azomara hariya tukamufata neza kabisa kandi ku mafaranga make pe. Inzu ikwije ibyangombwa byose iriko n'amakamera ya security uyinjiyemo ntiwomenya ko uvuye i Burayi ahabwo womenya tubasubiyeyo. Okay, aho ni sawa. Abantu baje badushoreye. Abantu bo bagenda ku bwinshi. Abakeneye kwiyunguruza abakeneye agakoresho akamodoka ko bakaramutembereza mu gisagara ca Bujumbura mu minsi mike uzoburi kuratembera hariya naho nyene udutelefone ukatubwira kuri izo nimero zacu mubonaho hasi. Nukuri kwibana turashobora kugufasha kandi ku mafaranga make cyane kandi ibintu bikagenda neza. Aho ni sawa. David urakomeye rero. Nukuri meze neza kabisa. Umusani David. Uwundi ni photocopy kabisa. Ko abandi mwizosi bambara utugarama dukeya. We kumenga washize ku biro 5. Jewe izosi birakomeye. Bajya bibiro 5 aramanza kuraba uburemere bw'izose bwiwe. None wocu genda kwambara ibiro 5 ukacubishira hehe uri magara ndahwe. Uba wiyemera. Uraberewe sana man. Murakoze cyane. Isaha kabisa ebana. Ariko ntitugo turishima muga na urayibona uko iri. Umunsi wahuye n'ibisuma bikagukubita kanci. Oyangwa amagara utamajana atwaye isaha kansigira ubuzima ndarondereye. Ayitwaye kansigira ubuzima. Nibirondegwa. David BACOR. Ni hano. Biraza rero. Nukuri byose ni salama. Tukwakira rya mbere dukeneye twibarire David ninde ni muntuki. Jewe kabisa kwanza amazina yiwanje navuga ati abavyeyi banyise ni niyo kwizera David. Niyo kwizera David. Ariko mu mazina y'ubusani ni David BACOR. David BACOR. So BACOR isobanuriki. BACOR nukuri je sinokubwira ukuntu ico risobanura. Gusa iryo ukuntu ryaje hari umugenzi ya ntwaye mu music tuko turakora ashavuga ati ubu rero ntitwoguma twita amazina yiwacu dushireko n'inyongeza. Uwo musani acayita izina ryiwe ngo 10%. Navuga ati none nanje ubona gute nosha nitwa 5%. Navuga ati oya weca witwa BACOR. Mba BACOR nuko BACOR ryajuko nta gisobanuro cyaryo rero kihari. Gisobanuro ugiye no kuri Google kavuga ati what the meaning of BACOR bakuzanira amabega. Bisobanura yuko je umbonye yuko ndi bega. Ubwo muje kuri YouTube ubigirura kuri Google bega. Urumva iyo umbonye mba ndi bega. Ubizina yayo cyangwa ni bega shama bega urayakunda cyane. Nta sikirenga. Gusa byarantangaje kubona banzaniye bega. N'amahereni kabisa. Nibwo buzima turimo.
none amaherena ko yambara abakobwa mugabo oya uvuze ati yambara amakobwa tugiye ntaho vyanditse amaherena yambara umuntu abishoboye ni nkuko ubonye umuntu yambaye isuti cuvuga ngo ni pastor bijya sivyo ufise uburyo na woshira kukayambara kwanza interview yindi nzoza nakinize suti ni karuvati riko ibi byo kwambara nk'abasani byose wabihebye wese ukubiheba sinoguma kurumva ndambara uku biravana naho mbandi rero kubera mfite imyumvire y'abatama bakera iyo mbonye iherena ku mugabo cyane yumvira ko ibintu byabaye nabi byashanganye ibintu biba nabi ku muntu yego iyo umaze kuba nabi ucubona ko n'abandi babaye nabi oya mbo ku muhungu tuvyambaye naho uca baravuga ati si vyiza ariko mugabo urumva ntawe ubuze imvura kihita dukomeza twiyambarira kuya ko atawe yibuza kwigwa oya kata muntu niba nta muntu ntuka ndaryambara umvuga nabi nkigira munyuma uragaruka kuvuga ati muga kijya gihungu kimeze neza kibi n'umunwa ko ntari butuka umuntu kibi nakanwa yego we wibereyeho uta muntu bangamiye je numva umengo ni salama kabisa ariko nakubonye umengo urasenga we none niwumva neza nagiwanje jya mbere ni niyo kwizera none wo yizera utayisenga niko ijambo rye mwarivuga ngo imibiri yacu ngo ni insengero z'Imana dukomeze gushirako ivyo bintu biremera mwizosi dutobagura amatwi ntituba turi kubona insengero z'Imana kweli muri ico gihe baravuga ngo urutaro ruzogosora tuca turindira buri muntu wese akazohembe guco yakosora imbazo uvuga ati rero ngaha mutama ko watoboye ti wapi nta kundi none umva no kandi uvuga ngo nta kundi nyene uvyoroheje uragisho gihe ko azobaramarira azobaramarira ego ndabizi uwo munsi nta numwe awuzi urumva ni ibintu byanditswe gusa ntituzi ko binazoshika ariko mugaje ndize yuko bizoshika reka tubirindire David BACOR numwe mu baririmbyi bariko baririmba bariko bazamuka bariko bagerageza kugenda bataramisha abantu sometimes ku mamanza ya community aratumigwa araperforminga David niwe twakiriye uno munsi ngo atuganirire kuko hariho na event mu mpera za kuno kwezi nawe nyene twumvise ko azoba arimwo azoba hari David David mu majambo makeyi yatubwiye amazina yahawe n'abavyeyi aratubwira ko ariko aririmbira n'umuziki byagenze gute ngo David yisange ari mu muziki ni impano yiwe n'umuhamagaro canke ndimwe by'abantu bakiri bato babonanye n'abantu bariko bararirimba bakaca bagenda bakisukamwo usije no hahera urumva je kuba ndi mu muziki sinovuga ngo ni ibintu by'impano ni ibintu nisanzemwo kuko tukitangwa gukora twakora amakava tugafata indirimbo y'umuntu tukayikorera kava tukayisubiramwo so mu gihe tuyisubiriyemwo abayibonye bavuga ngo ni gwaje cyo gihe ndibuka twarakoze kava ya Leave Me Alone by Fizo gushika bambwira ngo je ndi Fariyazi ndavuga ati indirimbo sigwanje gushikaho rero abantu bavuga ati kubera iki mutokora indirimbo ziwanyu ariko muga kubera ngahi buraya biragoye turakora bukebuke ariko ubu ni salama kuko twarose n'umu boss aduha ahantu dushobora gukubitira indirimbo performance ibintu byose bimeze neza ahubwo twomuha aho ari yubahwe adorable home care community center ubu umuziki novuga tugiye kuwukora tukoranye tuvuga ati umuziki ni sawa so ibintu rero bya music nabyinjizwemo n'umugenzi gisangamwo maze kubijamwo mvuga ati nashitse naho umaze kubishikamwo kandi arageraho ngomba kubiheba abandi bakasha baza ngo urazi kuririmba ngo hip hop yawe ni noma umva rero nkagomba kubiha ariko ubu maze raka imyaka 2 ndi muri ivyo kubera iki bishobora agomba kubiheba nibiki biba byatumye ugomba kwiruka ngo bihebe igituma shaka kubiheba no kubera nta support novuga cyane ku barundi ntidukundana je naho rangira ati abantu turi buraya byose ni hariruwe uno musi arashobora kumubwira ati ingo mudushigikire naho ntubona nk'iki giteramo uzoraba benshi bazoza nabava amahanga barundi bazoba bake sindakubesha
abarundi ntibaza abarundi ntibaza kandi ni kuwa gatandatu baba bari mu rugo jewe ni bimwe nyene byo kutagomba gushigikira ugwaruka rwabo cyane bijya muri rimbo gasanga mwazanye mwabana b'abakobwa bakiri bato bambaye ukuntu abandi usanga arabatama bakacabona ati ahantu ndaba duhuma oya umwana azanywa n'uwundi mwana rega nanje ndacari umwana nivyo navutse none oya urumva muri ico gihe twabatumiye namwe barafita kuduha ama comment tukavuga ati mwadutumiye tusanze ati ibintu mu twari twaje bwati list babe baje baje mugabo babigaye mugabo baje hanyuma babahe comment ejo muzora bingene muhindura niho usanga biryoshe ariko nuko umuntu akavugira muhira ngo yankakoza ngo kubera haba harimwe abakobwa batambaye hari umuntu yova muhira afise ubwenga akaza atambaye kwe ende kandi muri iki gihugu urabizi umuntu umuraba rimwe nturaba kabiri urabye kabiri uhamagara na polisi abo rero babivuga uko sinzi semina baciyemo sinzi semina baciyemo kuko twebwe batubwiye ati abantu umuntu umubonye ti uraba iby'iwawe umuraba rimwe ukikomere urinze usamara sitivi uba uriko uraraba ucugira ibibazo na rero mugabo umuntu yaje guperforminga ari kuri stage twese tuguma turaba oya waje nawe ngo tukaraba n'urundi ruhande urumva turaraba murarabaje kuraje nibazo yuko tabakobwa bambaye busa twokoresha ni ibintu urabona twaravuze ati kubana bato n'amadolari 10 urumva ntidushobora guca dufata abantu batambaye ngo tubashize imbere y'abana natwe kuba tuko turakora amafuti nukuza wikwije abana bata amadolari 10 abantu bakuze amadolari 30 abatama bakuze imisoro inkumi ni 30 okay kandi urumva ni ibintu biba biryoshe ku muntu afata akantu kaba gahari umuntu afata agafana umuntu afata akantu nagati akantu nagomye gubicisha mu kirundi bivuge neza tuvyumvira kubera mu bihishe oya neza ko kantu tukumva akantu ubu numvise bakita ngo ninjabuka injabuka izo bihari ugwagwa ibiyeri nuko rero ku muntu byoroheye kabinyo kweri kibavyita akantu ntuze ni akantu nukuvuga yuko n'umwana aza kurarera avuga ati ako kantu ntegezwa ku kanke kubera akantu gakomeye gakaze bakavuga mu rurimi ruciriritse kugira ngo abantu ntibumve ko ari akantu gahava gatuma driver's license zigenda nibaga nuko yewe gamana we David rero turi kumwe umuririmvyi umusani ariko arabikora neza yararirimbanye n'umuririmbyi b'igihangange akomeye cyane umwe mu bo dufise hano mu gihugu ca Australia ari mu ntara y'uburengero yitwa ATM JEFF mwararirimbanye n'indirimbo ndabona araciye igihe uragenda umera nk'uzimye uragaruka utuzanira iyindi ndirimbo imwe ngo rugendo rwose ko kugenda ugaruka kwavuye gusa ku buryo ko wavuze ngo urumva ngo ha muri Australia ngo ibintu ngo nihatanga uburyo ngo nihatari kandi muri mu Burayi ariho muronka amadolari ibintu bireka kugenda neza gute ibintu urumva sinovuga ngo uburyo buba birimwe kuko mu kirundi bavuga ngo ijana ntijya nka murindi je nshobora kuba mfite iryo jana ngomba gukora ikintu cy'ijana n'ibiri ayo 200 mba nkeneye yuko ava muri abo bantu ubundi yo gufasha iyo maze kubona karije ngoma ndabikora ucumengo ndabyikorera camera urumva turabana babana haragera aho navuga ati none iki kintu nkora abantu ntibakibona nimba bakibona ntaco bakivuzeko muri ico gihe rero ubonye atamuntu ntacakivudzeko biraguca intege sukuvuga ngo tuba dushaka uburyo ngo burenze cyane uburyo tuba tugifite erega naho uri koraririmba akaza umuntu agakoma amashuku abaguteje imbere aguteye intege canke akagenda hajya nkaho heva gafyonda aho kuri subscribe nta madolari ubukeneye urafyonda ariko ntibafyonda ko ntibakanda ngo basupporting aranareba aho gufyonda agaca agira skip kibindi bya bindi bihe fyondaho none uba waguze iyo internet buri kuri YouTube kandi ntasho bigutwara oya nakantu fyonda gakanda gusa ukabusubscribinze hanyuma David ubona nuko ko tubivuze uzoraba bazoka kandi nibake ariko reka tubagire ko tubasaba mudufashe mukandaho hepfo kuri David BACOR kugira n'uyu muntu atera imbere natwe dutera imbere bakanda iwacu dushobora gutera imbere udateye imbere kuri the story room no kuri
David BACOR naho nyene bashire ko bakande kandi ibintu bica bigenda neza cyane. Ubu nje naje sinshaka kuza ngo nzime nta gusubira inyuma nta ngomba ngire ko kabisa nta gusubira inyuma. Urumva rero kugenda gushika imbere niyo support yanyu. David yari yarazimye none ubu araje aje kandi je ngoma ndabibire azananye inguvu nk'izizotuma tongera kuzima. Oya jewe ngaha muri South Australia umurundi wa mbere akubita hip hop ni jewe wa mbere. Kuko no mu myaka ibiri heze twaragize competition nabaye wa kabiri umuhungu yabaye wa mbere kumanura imistari. Umuhungu yabaye wa mbere yari yavuye muri Melbourne. Ebana bacambwira ngo wari kuba wa mbere ngo mugango twarabye urugendo yaje. Gize none ibyo by'urugendo nabyo nyene muri competition murabiraba. Kandi umuntu yabimbwiye n'umujaji nyene kandi sinababaye mugana ambwiye ati nta kundi nta uburana n'umuhamba. Agize ati twarabye urugendo yaje yavuye ko tumugira uwa mbere tukugira uwa kabiri. Kera n'ikintu umupira turabana. Ijya mipira twakinira hariya mu kijiji. Itimu yaje kubasura. Yasinze muyitsinze ibitego bibiri bavuga ati mwayitsinze kimwe ati cyo kimwe nico urugendo rwabo bafashe. None urumva yabaye wa mbere kubera urugendo rwiye. Ariko je ntaco byantwaye kuko banteye umutima wo gukora kandi ubu nayo competition tuzogenda iwabo. Tuzobatwara. Uraje rero na hip hop kandi nta gusubira inyuma. Nta gusubira inyuma. Nibanga ijyahe uzananye rizo tumudasubira inyuma ga Dave. Nta ibanga nje fise nuko ubu namaze kuba seriye mu muziki nta gusubira inyuma. Buryo wamye uvuga ubu bwabonetse. Uburyo burahari none umaze kubona mwizo sukuntu biri. Mwizo hari biro bitandatu bagabo nawe. Uburyo burahari ariko muga ntibibujije yuko wowe ufite ako kantu ushobora kumfasha. Nugushiramwe kugira ngo nanje nkore ikintu kimeze neza. Ntibyoroshe rero mwebwe abazani muturirimbira muririmba indirimbo bakunda kuvuga ngo indirimbo z'isi abandi ngo indirimbo nawe uzita ko ari indirimbo z'isi. Jewe turacari kwisi no kuvuga ibyo dukora byose tubikorera kwisi. Indirimbo zo kwisi izo mwijuru n'Imana ingirira iryo bakwe nkashika niyo tuzoca turaba igitabo cyo mwijuru tukaririmba zo tukaziga tukaziririmba. Hari umuntu yambwiye umunsi umwe ngo wewe ngo nubwo uririmba ngo kutararirimba indirimbo y'Imana. Ndamubaza ati ese iyo ndirimbo y'Imana yitwa ngo ivuga gute ibimeze gute? Timbwira ukuntu yogenda untigenda. Ati kuko je indirimbo zose namanumva niza abantu abana b'abantu baririmba mugaba bahimbaza Imana. Kandi kuvuga ubutumwa simpaka ubuvugire mwikanisa no ngaha kuri iyo show ashobora gutanga ubutumwa ku bantu bivanye n'ururirimbo ririmba. Hariho n'ururirimbo nandise imfubyi kuri iyo show niho tuzorushirako. Ururirimbo rwitwa imfubyi ruvuga ibijanye n'ubuzima bw'imfubyi kuko bamwe muri twebwe twakoze turi imfubyi. Uzobusanduka uravuga n'ubuzima bwawe. Basically ni nkuko nzo ndiko ndavuga ubuzima bw'iwanje naciyemwo. Kandi sije nabociyemwo urumva hari n'abandi nyuma. Siwe wenyene. Nuko rero kandi iyo ndirimbo iri ready ariko nzo iririmba uwo munsi. Irateguye byose kirakintu. Byose biri sawa. Warayishutinze? Ya video sindayi. Video ntiraza? Oya muga ya audio irahari. Okay. David BACOR niwe muri ibyo ko turavugana hano kandi ibintu bimeze neza ibintu biriko bizamuka neza. David BACOR umuririmvyi ukunda hano muri Australia. Turabona benshi aroba ATM JEFF mwaranaririmbanye aroba Jerry Brown hariho abandi ba Augustine Power benshi muri mvukunda ninde kubera iki? Oya mu Kirundi bavuga ngo nta mwana n'ikinono. Jesse no kubwira ngo nkunduyu kubera ujya wundi naca avuga ati kubera iki je muri rusange mbakunda. Wundi acavuga ati kubera iki wangize ikinono. Jewe nta muntu novuga ngo uyu ngo ndamukunde ngo uyu nawo ngo bose ndabakunda kuko twese duhadukora ikintu kimwe. Twese turi muri industry ya music. Urumva rero bose twese tuhatuza gusa hariho ukuntu mu Kirundi bavuga ngo nta mukuru abura mukuru we. Urumva hariho bamwe bazo bageze
hejuru gato urumva bo ni saruti kabisa ariko kubavuga ngo naka bose n'abantu turiko turabikora neza. Mu Burundi canke muri East Africa hari abaririmbyi bandi benshi tuzi bahari kandi babikora neza. Ninde muririmbyi David akunda cyane gusumba abandi kubera iki? Cyane mu Burundi je umuntu mvuga ati nkunda cyane ni Sakbi satura amabafre n'amabuye. Ajya n'umujama turanakonze kuvugana rimwe na rimwe. Ariko nyene urazi nawe hari yari bize muravugana hari gandondera ndi mu kazi canke nkamurondera sindamuronda. Ichano yawe ya David BACOR mbona nta ndirimbo nyinshi zihari. Ni bwa buryo nakubwira erega nari naravuze ko batagusubira inyuma. Ubu ndaza kusanura ibyari byarasambutse. Tanguye kunshigikira subscribing. Ubona ko twatanguye no kuguha ibiganiro kira ikintu cyose nora kugenda neza. Bica bigenda neza kabisa. David umusani ariko abikora neza. Indirimbo HAIWEZEKANI washatse kutubwira iki mu butumwa bw'indirimbo mbona iri kuri YouTube channel yawe? Nashatse kuyiririmbira bajya abahungu n'abakobwa bakundana. Umukobwa gaca agomba kugenda. Umva umuhungu nawe uza warapanze ati nkene dukora iki dushika tugendo. Niyo ndace ndabaririmbira nawe ugiye umukobwa akavuga ati ye mugabo no munsi birarangiye je wenda giye. Nawe ucuza ku mikoro ukavuga ati HAIWEZEKANI ko duhebana. Kandi ntibinashoboka. Ariko rero hajya umuntu yavuze ati ndabivuyemo ndagiye. Abamaze igihe kinini yavyiyumvira ko cyane. Cyo baciza wo mureka kigira nyine ukironderera handi. Oya urabona hano muri Australia abakobwa benshi arashobora kuguha challenge. Ni nk'agatega kubwira ati je ndagiye. Agashaka ngo arabe neza. Nawe nje uvuga ati ahubwo nari nakurusha. Aca yigiye. Mugabo cyumwereka ati wapi ubuzima nuko kuna kupanda na kushuka ibintu nk'ibi. Cabona ati wa muhungu uyu azovamwe kintu. Ega nawe uri umuhungu urashobora kwivumura ukavuga ati uri kurapima nyine urabe ati ndabe how much ankunda. Nawe umvise umukobwa akubwiye ati ahubwo wari watebye umenya ati hari abandi bahungu behind. Aho cugomba ugakuramo akarengo kigiye. HAIWEZEKANI ntibishoboka. David ukunda performingira abantu muhanda kubona mu manza muhanda kubona mu event atandukanye rimwe uririmba. Abantu bakunda kuvuga ngo David ariko araririmba ngo hari ukuntu aceza. Ugasanga nk'umuntu yagiye ari kumena nyine abukwe arabuza hakwigwa akarondera yanyegera akahabura. Kubera ki David atamba intambo zimwe zo kunyuganza ibice bimwe by'umubiri bituma abantu bagomba kwiruka. Jewe bijya byo gutamba. No kuvuga rimwe na rimwe umuntu arashobora kukubwira nka twibwe turabarepera aravuga ati wewe ugumufashe mic naho turabona winyuganza ati none bigenda gute urumva uzoragacisha mu kabereka ati ngaha ndagerageza nubwo ntashoboye ariko urabona ati ngaha ndabyitwayemwe neza ndabikora mugabo aha niho mpagarara cyane none no cyangwa ndirimbye nk'igiti kandi nagiye kuririmbira abantu bariko baranyuganga ugerageza ukaraba ukuntu ufatisha hose hariho ababikunda n'abandi bavuga ati we ntibikubera ukashumanuka ya mirongo yawe rero ca ndayimanuka kujya tumanukire mikeya twumve oya nibazuze kuri show niho bazobibona ibyo nshoboye n'ibyo ntashoboye ariko sinzoba maramazi. Wavuze ko bimwe mu ngorane muhura nazo kwari kubura support kugira ngo mushobore kuba mwoshika kure mu bintu byanyu. Ariko ubu turabona hari za social media, hari za Instagram, hari gushobora kwitangaza mu buryo butandukanye. Kubera ikizo nzira zozo we utadikoresha cyangwa utabicamwe cyane ngo utangaze ibintu byawe. Izo urabona umuziki je kubera nari nsa n'uwa uhagarije. Umva sinashobora gukoresha ayo mashusho media ariko ubu nzogerageza nkoresha make ayabaho kugira ngo ibintu byanje bigume bigenda ku mugaragaro. None mu Kirundi bavuga ngo nta uvuka rimwe ngo yuzura igitebo. None noca ntango kubigira ubunyene nibyo ukunda.
kebuke niko rugendo buke niko rugendo be natwe turiko turakora YouTube channel turiko rutanga ibiganiro nta wamenya ejo canke hirya yejo urugendo rurashobora kuba rwamaze kumera neza sivyo none nuko nyene kabisa. Abasani rero mwebwe mukunda kuturirimbira indirimbo z'urukundo n'abandi dora tuvugana mpora kibabaza. David usobanura urukundo gutewe? Urukundo rwatanguye kuri ku Mana yavuga ati ngo kunda mugenza nkuko wikunda. Cyo ni jambo ry'Imana. Ni jambo ry'Imana. Urumva natwe turirimba inkundo dukoresha yo content. Nje gituma dukoresha ibintu byo gukundana cyane cyane natwebwe batanga uvuga ngo turirimba indirimbo zo mwisi. Nabajije sinzi ko izo mwijuru nzoziririmba ni nashikayo. Rero iz'urukundo tuzirimba kugira ngo ndashobora kuririmba ururirimbo ndagwishirako ariko ugasanga rukijize abahungu n'abakobwa bashika nk'umunani bari bagomba kwankana bagakundana cyangwa ugasanga jewe urabona je naho ba wanyandikira ururirimbo kambwira ati cyangwa ukambwira story ati jewe muhungu nakunze umukobwa meze kunuku none raba byabaye cyanicara nkandika urabye nkijya ndirimbo ngo genda twaririmbanye na ATM JEFF haje nari twaduhebanye n'umukobwa uramaze gukomereka mu rukundo. Wese nakomereje kuko aho ukomereje haba ikiguma nta kiguma cyahabaye gusa mwavanya amahoro hari hageze ko agenda nawe hageze ko ni hari hageze ko agenda yagiye mu buryo ntazi mugabo uvuga ati nta kundi ko wagiye kutaciye umuririmbira HAIWEZEKANI wavuze ko agomba kugenda kujikubita kwa HAIWEZEKANI kugira ashagaruka erega HAIWEZEKANI cyaye waramanuye imirongo biranka gufata harageraho menya ati HAIWEZEKANI naho ndayiririmba ati wapi haraho yiririmba bigakunda nandi uvuga ati ndiko ndatunganya ucuraba cureko kagenda mu gihe ari serious HAIWEZEKANI ntikora none maze kumva ati harazamwo n'abapolisi numva ko cumanze ugahagarika ubwo rukundo ntigwari gwisamuka nanje nico gituma nacemanza ndabireka n'abapolisi bari guhava bazamwo ndamuririmbira urwo ruririmba ati genda urujanye HAIWEZEKANI niyo ndirimbo mbona iri kuri YouTube channel yawe wiririmbana n'umukobwa umwe muri babiri gusa kushugutwe kutanyemereye ngo ndangize ikibazo cyane oya bandanye muririmba muri babiri ntujya mukobwa ukamwisanzura ko mwe mwabasani b'abasore mwe abantu bakunda kwanga kubashigikira bone kubera ngo ibintu byanyu ngo mwamwironderera inkumi gusa nivyo oya urumva biravana nuko wateguye ururirimba hariha ururimbo uvuga ati ahakenewe umukobwa erega umuziki ni nka movie harageraho uvuga ati ni acting ati ahantu hakenewe umukobwa none ahari kuje umukobwa nshenda shira umuhungu nyumva ntibiba biryoshe biryoshe kubera iki n'umuhungu we ntiyoshobora gutamba bikamera ari umuhungu wakwambika ijipo bigakunda yakubeka yambara ijipo yambara ipantaro hama mugaca mutamba oya hari ahantu uvuga ati ahantu hakenewe umukobwa abari ngaho kweka indirimbo zanyu kenshi ukura gusagara abakobwa bazikenewemo kuko turirimba bijanye nabo mugabangira nk'iyo uvuze nshasha imfuvyi nta bakobwa imfuvyi aho no kurondera imfuvyi nyinshi nka shiramwo tukicarana mugana erega none ugera ababa imfuvyi n'abahungu gose harimo n'abakobwa nyene bashobora kwitege ko mu video yayo ko hazoba harimo umukobwa bati tutegezwa kugira abahungu n'abakobwa kuko twese tuba imfuvyi cyo kimwe none nk'ubuje ndi imfuvyi batonya biwanje ntuzi ko hari abahungu gusa ntuzi ko ari abakobwa umva bose ndashiramo nuko wobwira iki umuntu avuga ko mu ndirimbo mukora ukuko mukorana cyane n'abakobwa ko haba hari ibindi murondera atari gusa kuririmba jewe ico nomubwira urabona kera babwiye ngo toma ngo Yezu yazuse agize ati je nemera ico mbonye yagiye kubiraba arabibona rero uwo muntu avuga ngo turirimba dushaka abakobwa azodukurikirane neza arabe koko kara abakobwa dushakamo witwa Nestor again we yambwiye yuko ngo
nimba ari abakobwa gusa yaba yagiye mu muziki arondera abakobwa ati inshuti z'abakobwa yarazironse nyinshi iyo ari zari kimutwaye yari kuba yaravuyemo yarahagarikije kuko nimba ariyo ntumbero yari kuba yaramaze kuyishikako sibyo sobanura ko muba mufite umuhamagaro wo gukora wo kuririmba wo kwigisha kugira ngo ibintu bitere bije imbere ariko indirimbo zanyu zikabamwe urukundo cyane gusumba ibindi bintu kandi hari n'ibindi bintu byinshi twoshobora kuririmbamo hari abana bariko baramwe urumogi rukabata mu ibarabara abandi bagafungwa sibyo hariho abagabo n'abagore bamenana imitwe mu mazu ibintu byinshi tubona twoyigisha ko abantu muri community kubera ko imwirukira cyane ku rukundo twirukira ku rukundo kuko jewe sinoza ngaho ngo nje kuririmba amabanga yabubatse ntarubaka sinzi ukuntu bubatse ariko anshikira akambwira ati muhungu we ko ufita n'ijwi rishika kuri YouTube ati ubuzima ndiko ndacamwe n'ubu ati muga mu kuririmba ntushiremwe jewe ubyishire kuko twebwe turi mbendo bivuga gute twebwe uratuzanira tukamenya ukuntu tubikora ambwiye ati je mu rugo bimeze ukuntu cankora ariko mugasindoca niyadukanya ngo no musingoreka ngo ndirimbe ururirimbo rujanye nabubakanye nka kurimba ibyo abantu bubatse kuko ntavyuzi havuririmba amakosa kandi hari n'igihe uzomva ati ahantu waririmbye ati wapi ariko umusani arakora research akarondera inkuru yayironse akeneye kwandikamo arakuta research akarondera mpaka n'ibyo research dukora niyo urukundo nibwo murondera gusa urukundo nibwo abantu harimo akantu kanyegeyemo urukundo David wo urukundo urusobanura gute urukundo biravana inkundo ziri kwinshi hari umuntu agukunda kakubwira ati wenda gukunda kubera uri umujama duhuriye ku icupa wenda gukunda kubera uri umujama dukorana hamwe wenda gukunda kubera uri umujama tuvukana so izo nkundo hariho n'urundi uvuga ati wenda gukunda kubera ndagushaka tuzobane muri kazoza sombera umugore wenda gukunda kubera tube turajya ubuzima so muri izo nkundo rero sinzi ubwo washatse kumbwira ukumva ko ari inkundo zitandukanye ariko gusobanurira zose zose rero urumva izo nkundo zimeze uko urumva utegerezwa kuzicamwe zose yewe ibyaba basani ntibyoroshe kabisa kandi uri umusani ugiye kuraba abafansi benshi n'abakobwa sindakubesha kubera iki baba abakobwa n'abakobwa kubera uzibona ngo oh my god you so talented nawe ahuru cyangwa kwimba ati gushikaho umuntu abimenya ati urumva abakobwa ni benshi kandi rero n'abaguhamagara utabaye makini usanga wagiye benshi mu muziki ashaba kwaba nuko biri wibaza ko ari banga iriho umuntu yokoresha kugira ngo ntahava kwamishwa nabo bashiki banyu nyene urumva ari karabikubwira uramubwira ati thank you cyangwa urakoze bigiye kuba birebire ukamubwira ati asiho ndi ndashari ngaha ariko mugabo nyene abakobwa nawe urabazi ni hatari bafita uburyo bwinshi bacamwe kugira ngo badufate ngo nawe urabazi je nabonzi mukobwa arashobora kukubwira amajambo abiri wewe wamaze kuvuga umunsi wose ukasanga uguye mu mutego abakobwa bigiye kandi abasani benshi bakunda kugwa muri iyo mitego nyene none urumva icambere bagenda bamubwira ngo azikuririmba ngo numuntu ajwi kaba ufise n'akanote kawe umukobwa asotere urumva arashobora kukubwira turazi kuririmba muga hari ibindi bintu arondera sinoti yawe nyene n'umwanya wawe inoti maze kuguherana cyane cyo ndamvuga umukobwa naho ba wararongoye umugore cyane ntazo muvana najya amaraso gusa aba ari connected naho ibindi bisigaye bw'amaraso ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye nico kintu mvuze ati muba mufana tofauti nivyo nta kindi muba mufana akiri muba mufana umuntu musangiye ubuzima gushika gupfa ewe yaba ari gushika gupfa ningo nyinshi ubu je sinobivuga ko cyane ivyo reka duhagarare wavuze ko utabizi no abasanga nagiye mu bitanda sanga ndatonekanye bitakuraba oya bitakuravye urabiraba nta kibazo hanyuma ibintu bikagenda neza nuko
David, wibaza ko hokogwa iki kugira ngo uwo muziki wanyu wamamare tubone abasani benshi b'abarundi bafise imbuga nyene zikomeye? Urabona nka Jeff YouTube channel yiwe kwiza 60,000 ariko abandi usanga bakiri hasi, sinzi ko bari n'undi no banze afise 10,000. oya je mubona hokogwa iki kugira ngo mureke kuguma kugena muryama oya je cyo mbona cyane cyane muri community yacu ngaha muri South Australia abarundi turahari. Urana buno buzima utagiye uracishamwe umwanya uraba akaziki usohoka ukaguma uri serious, nibyo bintu uzoza wumva umuntu ngo kwanaka ngo umuntu yimanitse ngo bivanye n'ibibazo nibi kwera nta mwanya yarose ahanga umutwe awuruhurira. Urana nka twebwe turiko turakora umuziki so kuvuga ngo ndawukora ngo hari ibintu nyungu cyane ndabishakamo, mbashaka ujya munsi wo kwa gatandatu atakazi dufise duhurire ahantu twege nimba we wicaye haje uri fata gacumba cyangwa uri kurafata inyama twe tukuririmbira imbere kugira ngo uwo munsi ugende neza hamwe ushika no muri kavuga ati uyu munsi wagenze neza uruhuke uruhurire mu mutwe. Erega benshi twamatuba uko nyene ugasanga umuntu yimanitse uwundi ngo bamutoye ngo izi ngwara zidameze uko biki nibiki kubera iki ntiyarose umwanya wo kufata ngo aruhurire umutwe. Haje umutwe utawuruhuriye ucisanga uriko utakaza ibintu byinshi kandi ugasanga uri kuragwara n'ibindi bigwara. Nukuza tukabaririmbira izo ndirimbo ukayinyuganza gato nyerega n'umubiri utazuri inyuganza ucisanga wagiye ugacumera ukundi ku ariko ngaho uje kumva ingoma n'akaziki tutahumeze neza iby'ubuzima. Je ndavye mu Burundi ukuntu bajya ubuzima kandi twebwe twirwa ngo turi Buraya amafaranga ntibayadusumbe mugo ugibura amaze kugenda i Burundi kugwera kwa gatanu no kwa gatandatu barajya ubuzima kavuga ati aha ni Buraya niyo ngiye singomba kuvayo. None ga David ico bita kujya ubuzima kuri wewe ni giki? Kujya ubuzima nyene hari abantu usanga bibanye barifunze umuntu arondera amahera kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu amahera gumaronka no kwishura amabiri gusa nta mwanya afata vumagira atagira ka barbecue basangirire hapo. Erega hano n'abagore ubu bafite inyota yo kubona ka barbecue mu mihana yabo. Hari imihana nagiyemwo navuga none mwe ku wa gatandatu nta barbecue mukora ko ngo reka shango reka ngo twarazinze birago. Kujya ubuzima rero ni kunwa gutamba mukaboregwa ugasohoka ku mazi. Kujya ubuzima so kuboregwa kujya ubuzima erega naho busohokanye madame wa mukagenda kuri restaurant nubwo no kujya ubuzima. Canke wumvise nk'ahantu hari ishoka avuga ati mada tugende kuraba ibi bintu barimwo mbe bakora ibintu bijya cumuza gutanga canke ayo 30 aradufasha twe tugakora ikindi gisumba kijya kandi nawe ugenda uhatoreye ikigo kavuga ati hari ikintu mbonye muri urugwaruka rwaje none kari nimwe mututwa ngo turi Burundi bweje none mutatwubasha tukingana uko tuzokurana iyo mitima yabo bandi bantu n'abana natwe bari nyuma bazoguma batora ukuntu twakuye. Ko kujya ubuzima hari igihe niyumvira ko abantu rimwe na rimwe babyibesha ko gihe abantu bagenda nyene bakirekura buboregwe ubusambanyi bukabije amatabi ibiki mu bariko barajya ubuzima baba bariko baraburya cyangwa baba buriko burabarya. Oya ububoregwe mu Kirundi bavuga ngo haboregwa uwoborewe. Ivyo byo gusambana hasambana uwo sambanya kuko kujya ubuzima mpakanga ukora ibyo ku bantu twakijijwe erega nibyo bakora. Ega twe twarakijijwe nuko kubona turirimba ndabizi kabisa turinze Imana barambatize mu mazi menshi ndabizi. So jewe rero umbwiye ngo ibyo byose ngo kujya ubuzima nibyo hari ibindi umuntu ashobora gukora tofauti nibyo simpakanga ucugenda muri ibyo nyene umenya ni ibyaha ngo cubikora. Watubwiye kugarutse mu myaka 5 twitege kubona iki kuri David BACOR? Mu myaka 5 mwitege kubona ko mva nkagenda muri New York City kubitayo muziki. New York City muri Leta Zunze Ubumwe ariko mugano manza guca ibumbeho mu rugo manza kubanyiganza gatoyi
ega hariyo niho nzoronka karangamuntu yo kuntwara hariya kuko hano mwase kudusapotinga turi no kurira indege tukagenda hariya ariko no kugenda no mu Burundi ntimukunda guconnectinga n'abariyo kugira ngo babafashe gupromotinga Dave biravana none ari gihe umuntu afata akavukansa akavuga ati je ngiye mu Burundi nta bintu birebire ngiyemwo tino kwicarira nkaruhura hari abantu bagenda kuruhuka kubera ino urazi dukora Monday to Sunday hari umuntu avuga ati je ngiye hariya kwazo manze nduhuke nta bindi birebire hari wavuze ngo dukora nk'ibimashini birashika je nk'akazi nkora naho gasumbya n'imashini dusumbya n'imashini ukorera hedehede aho nkora nibanga ariko kuba mugabo usa neza nta suno munsi gusa ku minsi y'akazi none wimvira ngo no kwamara nkameruka ariko mugabo kubura umugabo kwemera ugahangayika hari umuntu numvise avuga ngo wanaume tumeumbwa mateso yari kanumba shakarawe guhangayika biro abico wo kwishikana ariko turakora kabisa abari muri Afrika biyumvira yuko amafaranga mwarunze ari menshi tubaye ikaze baje bayara tubaye ikaze baje barayara ko mwanka kubafasha kandi muri afise nyene inoti byinshi murunda ngaho oya urumva gufasha turabafasha ariko gusa uwo ufashize today ashagomba neje umufasha ashaka ubuzima bw'ubwikorere ku mutwe iki kintu nimba bariko baratwumva neje ufise uwawe ari buraya nukuri ubuzima bwo ngaha buragoye urinze ubona uwawe arakurungikiye n'iryo dolari jana nukuri je ndumva yuko ugenda n'imbere ugashinga igishinga ntamwe kanisa kavuga ati no munsi nabonekewe kabisa kuko ajya amanze guhomereza afite afise kuri hinzu afise kuri hamabiri afise kuri hamahera y'ibitora afise kuri mahera y'abanyeshuri reka cyane cyane nk'abantu bubatse ngo ngaha urinze ubona yinama akagurungikira ijana n'itanu ijana umushimire ariko uzumva kubwira ngo no musi kwandungikiya aripangiraga y'umurungikira menga umufuko w'uruhara ngo ejo ngo naho ngo raba ko ndungikira ngo 250 je mwenyewe ndi majana 250 cyo ndaguha umva abana nabo baca basigara mu nzara ariko bavuze ko atawaze ko tararongora oya ngomye mvugiye kuri abo bantu bubatse uvugiye twebwe nka jewe erega nubwo ntubatse none ubwo mumbwira je ko ntafite umuryango muri Afrika mbere je nona sohora amahera menshi gusubya bubatse kuko n'abakobwa baransaba ugarukanye abakobwa kandi bategereza kugusaba erega umukobwa mu kugusaba bimvira gusaba gute ngo credit yaheze ugacume ngo ni widandaza amavocha kandi ugashumuha hari umukobwa yigeze kumbwira w'umugenzi wa rero ngo credit ngwiza guhera ngo midnight tinoreje ko ntakora kuri petrol station kugira ngo undabe yuko no pfuma ngirane mugana naramuhaye iyo credit mugabo nambwira ati mu nyuma ntuzozurambwira ibintu bya credit abakobwa barasaba mukabaha abandi basaba nabahe abandi basaba mujyango urasaba mwibarabara ngo urikora twaza nabi leta irasaba iyo hari n'igihe gusaba igace gushira no mu gihana ati manzi umara imyaka 2 udatwaye ukazomva na wa muntu ngo ndungikira nta kazi uri muhira wicaye uri kuri yumvira ati mbenzo subira kuronka peremije yawe numva nawo baca bagute abantu baraterana sometimes ama stress umuntu agatuma yibaza ati ese kwisi ndiho gute nuko ngaho rero David ni yabo mutama w'imyaka 80 yibaza ko bizoba bimeze gute nukuja muri HK arahandi aha muri osiraro kwanzonye n'ubufite nabana ico kintu bakimenyo uri ufite imyaka 80 hano muri osiraro bana bose barakwiruka wisanga uri muri usigara uri umuzigo kuri bo none katagomba azomba bariko birukira bironderera ubuzima nawe uri kuri medication imisi yose wisanga muri HK ariko je singomba kunsazira ngaha nukuri abasore ico no bahanura bo ngaha tugire turondera amafaranga kubaka iwacu dutahe sha kuba muri abo batama gusazira ngaho byangira iki gusazira ngaha ni ngorane noya hari iwacu byarafuma ntubona basokuru je nakuranye na sokuru utwuzukuru turagenda umva twaramuvomera amazi none nda yakuvomera tukamunoba tukagenda tukamunobera ibiharagi tukamutekera
tukabana neza agasaza nyine wabona abantu impande yiwe abana buzukura bakwe abakazana baraho kandi nawe warishima kubona ati ndafise sokuru ari hajya ariko hano nawe bagenda kujugunya muri ejike buta hariya muri ejike bobo baza kumva ati umunsi wo kuzika n'uyu umaze kumutama rabo ko ntuwo kwisubiriye ni ngorane David umusari ipantaro itabutse David iyo pantaro yatabuwe niki nimbeba zitabura cyari rimwe muzitabura cyari muzigura zimeze uko nkunda kubibona basani benshi ariko bambara no iyi ni fashion ni fashion ibigezweho erega tujana n'ibigezweho cyo gutabura impuzu ukamenya nimbeba yiri izo kera kuri basokuru bavuga ngo iyi impuzu itabutse wateraho ikiraro tuzigura zitabuye kwase nka basokuru bacu borinda bazuka bagasanga mwambaye uko baca badukubi bovuga tabana izo mpuzu zitore mutware kwa funda ashire kwikiraka byihuta ati ni fashion koye David ku myaka yawe mike ufise gushika no munsi ubuzima umaze kubwiga mwiki bumaze kukwigisha ku buzima ubusobanura gute ubuzima ico no busobanura ko no bubona no ubuzima no kubana n'abantu neza ukagira ico wubashe kuba mukuru na muto nico n'Imana iduhamagarira ngo dukundane twubahane hama igisiganaho ubuzima bwo ngaha muri Australia no muri iwacu buratandukanye gatoye ino novuga buroroshe kandi ntibworoshe ino witwaye nabi uca wisanga kwibarabara itandukaniro riri hehe ku buzima bwo muri Afrika na hano mukunda kuvuga ngo hango biragoye ngurumva ngo kango ni hatari itandukaniro ryo ngaha na hari iwacu twebwe urashobora kubuvuka mu muryango ugasanga papa wawe yaragize amahirwe arafite amatongo rero muri ngaho hari ugasanga afise umurima w'ibiharagi umurima w'amateke umurima w'imyumbati aravuga atamunzu nta kintu kiriya tereka tugende gusoroma hariya aha rero iburaya umurima waho nakazi hano udakoze nturye ariko muga hariya hene none ngaha kata muntu avuga ngo arafise parasera ariko hariya byarahindutse muga byo byahindutse kubera maybe nyene erega ibintu biguma bigenda bihinduka ariko nubwo byohinduka hariho abantu bagifite amatongo yabo ariko ngaha no kwiruka utirutse urumva wisanga uri mwibarabara bagusohora mu nzu bashaka nabi na leta izivuga ati we wagavye urumva aho ntacyo dufata tugufasha yitwa David BACOR niwe mutumire wacu hari dufise uno munsi hano kuri no rubuga rwacu rwa The Story Room TV. David hari kindi twoba twibagiye kuvuga yaje ndumvume ngo byose twabivuze ku gitaramo uzoba uhari igitaramo cyara 2028 igiteramo nzoba mpari bashidukane niyo nka kabisa baje baturabe abasani babo ibyo dushoboye nibyo tudashoboye ibyo tudashoboye n'abazotubwira ataha anyu kongera uko ahantu kugabanya ahantu kugira gute ariko ndazi ko tuzokora ibintu bibashimisha muzogerageza kabisa ibyo mushoboye mu byerekane kabisa kandi twatumiye ibihugu bitandukanye abantu batandukanye abachina barimwo abanapo barimwo abafgani barimwo kongomani barimwo abarundi turimwo umva rero muze mushigikire murabe ababishoboye n'abatabishoboye David turagushimiye cyane kuba waduhaye akakanya ukaza kuvugana natwe ibisigaye nyagasani akugirire neza merci sana komera